Sisi ndamukunda cyane gose kandi ivy'Imana bitevye ndocanja no mu miti ambo vraiment kuko umuroge afuma apfa umuroge apana afi ndamukunda shaka ko tubana agukunde ku miti of course imiti buji imiti rabaho akimudawa zinakwagaza za mutakupende jwa madawa ko binakwaga man birabaho gaye cyane kandi agukunda asha ubu rero n'abantu batabona basigaye baracitse intege ku buryo bavuga ati jewe mfuma nkoresha imiti bugira basi bankunda hama Imana rero wambwiye kusanga kwa Joshua ni Joshua ni jewe nta muntu umwe nabujiye kunkunda ariko ivyumviro byanje byose biri kuri Sisi niyo ngiye kuryama niyumvira Sisi icyo nguze cyose niyumvira Sisi nta muntu umwe mbona yuko yoza arutisha go Sisi kinibiki Vumanye ko nakubwira ati kushuma nta muntu je ash kana muntu azibiye kuko yo nkunda ikindi biki oya ariko Sisi your heart ndamukunda Sisi One two guys mumeze gute mumeze bien bon jereka nizere ko mumeze neza tu uno musi turi kumwe na Ale wa mupeti w'impumi Ale mambo vipi safi umeze neza ndashima uko biri kose amasengesho canke kwa muganga nihe wizeye kuzokirira amaso mu masengesho ambo amakuru imisi rero ni meza tu urumaze imisi uri he maze imisi nyene ndimaho je okay ibivugwa ku mbuga ngurukana bimenye ubimenyeshwa niki jewe umugenzi ni wabimbwira akanyumvisha fresh tu ego ibintu urabikurikirana aho bigeze gushika ubu ego mbe wa mushiri wawe byavuye bigenda gute ko atagakuru je nari mfise Sisi oyaye Sisi n'umushiri wawe uratwarahebanye ure munyarwanda kazi uya twarahebanye ujya byarangiye n'ujya munsi nyene ego ntabwo ndamwiyumvamo ahubwo iryo zina singene urigarukanye okay bon Sisi wewe gute ku wayagaruka Sisi mu Sisi ndamukunda kandi cyane gose umugenzi wayi mu rukundo sa n'urukundo ndamuyumvamwo Sisi kandi nzokora uko jowe kose kugira ndamurekipere ube Yozefu vyemera ube Yozefu ego Joseph je nakibazo urera umwana atari bawe ikizoba cyose nzocemanga nayoza n'ababiri abana babiri so igikira cyagutumye kuyumvira Sisi kana afise umugabo afise umwana Sisi sawa ubu nta mugabo afite Sisi sa nta mugabo afite urisi ndisiri vraiment nta mugabo afite kandi urukundo aho ruri nta muntu yimiriza urukundo oya kandi nta muntu aforsa urukundo oya okay banamukunze ni ivyanjye tunyene ndamukunda je narinzi kujya musi umubwiye ngo ndagukunda ko kwari gufina oya ndamukunda nakwe kaje ndize mbwira umuntu uko ndamukunda mbamvuze ndi serie tu ego muri ubuzima nabwo turimwo iyo umuntu mubwiye ko umukunda ari urondeye umuntu ni umujera none Sisi uzomutungisha iki ko ari uri kuramurondera Sisi ariko azofungura ibyo nsanzwe fungura nanje okay azofungura ibyo nzwa mfunguye
mbari kwambara icyo nzoronka nzomuhereza tora genda ugura impuzu cyangwa bibaye ngombwa wene dufashanye tunyene uko iyo mukundanye byinshi biraza tunyene kandi iyo mukundanye n'amahoro araza mu rugo yake ego ko ndamukunda ndamuyumva aguhakanina anyaka ko n'ubwa mbere yaranse sinzi ko no baho kuko ujya mu demu aratahura ujya mu mama sisi aratahura urukundo icari cyo kandi sisi ndamukunda tu uramukunda cyane gose Beurazi ko nk'ubu muri bibi hari mu gahinda k'umwana wiwe yagiye ndabizi vraiment ndabizi nani ndababaye kuko nta gukunda nyina w'umwana wa nk'umwana ifu kwereka yuko ukunda umwana hama nyina azamunyuma mugabo kindi bakunda bose okay nubona yuko kuba uri mu mutabona bizova bigutuma atakwemera kubera azovuga ati ni gute no kwikura ku mugabo akomeye hamanje ku muhungu atabona sisi asanzwe anzi siryo rya mbere kazi rya kabiri aranzi kandi aransobanukiwe arazi vyanje aje ndazi vyiwe tunyeneye nguko nakubwiye aho rukundo ruri nta muntu yoruzibira kandi nta muntu aforce rukundo oya uvyisangamwo tu Stone uramwibuka ariko imigere n'ingumi zi urazibuka bya Stone bijya n'ivyiwe ubu nta muntu menga je sinzi nka no kubwira uko je ubu nta muje ngitinya kuko mbari gukubitwa azoruha ariko tunyene niyakwica naho niyanyica niyanyica abajeje pereza bazoza bagire cyangwa uzoryoherwa kubona uguye mu minwe ya sisi gusa oya mugabo urukundo ni atari umugenzi wawe urahanuza kukunda sisi arakwemerera ati yego mukunde ukomeze umukunde umugenzi wanje itwa Kisu nawe mbwiye ati sinamukunda sisi ariko acambwira ati men yimba ukunda umuntu mugumeko apana ko umwereke ngo iki nibiki ngamafaranga ibiki kuko amafaranga sawa ararondegwa kuko nta rukundo rugirwa atamafaranga rukundo rujana n'amafaranga kuko nta mukobwa ukunda utamusohokana ibiki nibiki ariko ku buryo bwanje mfite ico nzoronka sisi nkamutwara mbaraga brochette n'agafanta naje nk'indwara utuzi niyorobeka tunyene azonezerwa niyambaza kuri utaguzifana nzovuga ati wapi je namfana ushaka nshaka amazi uko nazo bazife brose anza hiri yego none sisi kwa senga akunda no gusenga wowe urasenga naje ndasenga naje ndasenga kweli kwa Steve Prophet urasenga cyane ndasenga none ko umuntu asenga yizera ko umugore azomuhabwa n'Imana wewe wabigenjeje gute mu kwizera jewe ndaje ndasenga vraiment kandi cyane gose kandi jewe warasenge no nico sisi urya sisi uryazo tuzokundana kandi uryazo wa n'umugore wanje sisi ambo nico shaka jewe je nshaka ati nyamara kuvyemera tuzapanga n'umunsi wa mariage kandi nawe kurusha umwanya ntuzaburamwo cyangwa abandi bose ntibazoburamwo ego kuko je nkeneye ivyanje byose bije ahagaragara ego ntukeneye kubaho umengo n'urumogi oya atagonwa oya ntukera kubinyegeza nk'urumogi nta tabinwa nta rumoginwa nta nzoganwa ni fanta gusa umukizwa ale ashaka sisi nuribaze ko abantu bako babikurikirana bagutahura gare sinzi ntibava bakwita indaya ati kagahungu n'akaraya no kahebanye nuriya barashaka kunahura gute
bashaka kunahura kuko nta kuntu Miki twa turi kumwe ariko akamasoka n'abandi mu kabare banzana banyereka kushima ari na wewe no kubitahura atukuntu banuka ngo ndiyimbwa ndiki kushana n'incara ahantu hamwe nkiyumvira jewe ikintu gusa Imana yanyimye nikubona ariko ndizira yuko amashengesho azobikora ko je ndumva niyo mama ariko ariganira abo mu rupango yavutse ntiyavutse uko ahubwo yavutse akanura ahubwo ni ibintu uzenya nyene by'abafamiye nyene by'amajaruzi by'uburozi biki n'ibiki byo we ni wavutse ubona kabisa yavutse ahubwo ibirozi amategente mangitengete ego none ale burya abantu badukurira hari abantu usanga ari abakobwa canke abamama bafashwe nabi bagabo babahemukiye bavuga ati je ujya muhungu kweri je ndamukunda urumva umwe twofuma tubana n'ujya muhungu je nzoza mu Burundi tubane nawe ivyumviro vya biguta ku muntu w'umumama afite umuryango wumva bizoherera higale ivyo bintu jewe nta muntu umwe nabujiye kunkunda ariko ivyumviro byanje byose biri kuri Sisi niyo ngiye kuryama nyumvira Sisi ico nkuze cyose nyumvira Sisi nta muntu umwe mbona yuko yoza arutisha go Sisi kinibiki Duma ko nakubwira ati kushuma nta muntu je ash kana muntu azibiye kuko yo nkunda ikindi biki ariko Sisi your heart ndamukunda Sisi ariko Sisi Jesse nibaza yuko yokwemerera wewe frère kubera iki nende kivumwe aho atokwemera uri nk'ikivume nyene none utabona utunga umuryango utabona uri impumyi ratunga umugi umuntu atabona bisigura yuko hari umukobwa yo kwishora kuyoborwa n'impumyi kubera iki ivana urukundo shaka impumyi hamwe no mu masysteme arinda kugucomekera oya reka nuvuga uko ahubwo ijya boro yonyene ibi bipofu ya imyaka ni ata irafise amazi ijya boro yonyene ironderera ego kwe uva ku yo ni kwa rasti ambo canke warasaze ale sinasaze ahubwo mfite ubwenge bwinshi ahubwo Sisi rero ikintu wobwira abantu bariko dukurikirana kubiri Sisi niki Sisi nuko nababwira ati bamwubahe nkuko nanje banyubaha kuko ndamukunda cyane gose Sisi ndamukunda cyane gose kandi ivy'Imana bitevye ndocanja no mu miti ambo vraiment kuko muroge apfumapfa apana afi ndamukunda chako yuko tubana agukunde ku miti of course imiti bugi imiti irabaho akimudawa zinakwagaza za mutakupende jwa madawa kwe binakwaga man birabaho gaye cyane kandi agukunda asha ubu rero n'abantu batabona basigaye baracitse intege ku buryo bavuga ati jewe mfuma nkoresha imiti bugira basi bankunda hama Imana rero wambwiye kusanga kwa Joshua ni nani aya Steve Prophet Steve si uro kukanga hivi kandi Steve ni asuja kukanga pale kwenye kanisa kia itaisha Forest ule mwenye banasema ati mama ndaro posti kama nakuraga baba nani acha weye Steve onyene ivyakubwiye byose abari ivyo ni scroll ure ni mujinga aso scroll abo bache mamanda nibo byanse Steve byanse asenze cyane bika uzocuja kwa mu miti ufite confidence irenze yale ko ariko stone urimva nkibi avyumvise muhuye duhuye
kandi nagenda ndi jenyene ugenda uri kumwe nande n'aba bounce oya n'Imana bounce je ngenda n'Imana ashi icyo nzi je ndazi gusa uko niyo nkorako kugira nshikire umaze gupambana kwanza akapambana kandi ni yo stona tawa mutu akia Mungu tutawana irengagije ivyanje tutawana kipofu ahantu woza akaguca imbere utona bimenye oya ashaka guca imbere ariko imbere ari uyundi bagenda ati amaze kugutwika nk'incuro zinga oya hajya birashika tunyene umuntu yakubita imbere ya mukuru wawe arabona muboha sikapete bakumbuka ubu naho ubu sinzi kweri tu ash ambo sasa jereka rero nimba ubutumwa ari ubwo kuri sisi cen abantu abacamanza n'aba badukurikirana iki naco sinawujije abantu banze yuko bonkunda babandanye bankurikirana fresh ego ariko bakurekere sisi agakecuru kanje kandekere umbe urazi ko sisa gusumba imyaka sisi ni kaze sisi andusha imyaka yo bandusha nk'itatu canke ibiri itatu canke ibiri uyu n'umukobwa canke usanga andusha umwe ariko arakuruta ariko aho urukundo ruri byose ni sawa naho tuvyumva asante sana sasa merci beaucoup genda gushimiye tukwe ariko sisi kweri bari karogaka sisi ndamukunda stone tawa muto asante sana guys mwakoze cyane ndibaza murumva ubutumwa bwa Ale uyo ni aravuze ntabwo ari jewe si Hakimu avuze uyo ni Ale agiye muki mu rugamba cewe nzoba ndorera je nari kwegeye intambara ntiyaba iyo sinzi ko izosimba ndabakunda cyane